Kuri uyu wa kabiri inama nkenguzamateka y'u Burundi yakoranye irongowe n'umukenguzamateka akuriye abandi Josephine Nyiraneza mu ntumbero yo gutora abarongoye ibiro vy'inama nkenguzamateka. Ayo matora akaba yitabwe n'abakenguzamateka bose uko ari 13. Mu vyavuye muri ayo matora umukenguzamateka Gervais Ndirakobuca akaba yatowe ngo arongore inama nkenguzamateka. Generose Ngenanganya aba icegera ca mbere na icegera ca kabiri aba Clotilde Kampimbare. Umukuru w'inama nkenguzamateka ahejeje gutorwa Gervais Ndirakobuca akaba yashimye uwahagarariye ico gikorwa agasaba Imana kumufata ukuboko kugira ngo azorangure neza ibanga atorewe. Ico dusaba Imana nuko Imana yo nyene yabikoze yozodufata ukuboko ikadufata ukuboko kugira vy'ukuri ico duhamagarirwa n'amategeko cose tugikore, ico duhamagarirwa n'abene gihugu cose tugikore. Nimbe vy'ukuri twaje guserukira bene gihugu tubaserukire n'umutima wacu wose n'inguvu zacu zose. Ivyo rero kugira userukire umuntu kandi umutunganirize nta muntu n'umwe yovyishoboza tutabishobejwe n'Imana ngo tubishobojwe n'abamarayika bayo. Tunasaba yuko mwobandanya mudusabira kugira vy'ukuri iki gikorwa mudutoreye kizobe igikorwa vy'ukuri gishimisha abatwizeye bakadutuma muri iyi ngoro y'amakoraniro. Iyi nama nkenguzamateka rigizwe n'abantu 13. Ndagire nsabe rero tuzobe nk'umuryango umwe, kuko ivyo duhamagarirwa n'abene gihugu tutabaye umuryango umwe avyo twozopfa twarashoboye. Igikorwa cahora gikorwa n'abantu 36 barenga, uno musi rero ko gishobora gukorwa n'abantu 13, hariho utwigoro tudasanzwe dutegerezwa gushiramwo. Arico gituma navuze ati twoba umuryango umwe kugira vy'ukuri uwufise ikibazo iki canke kiriya ico kibazo tukigira icacu twese kugira tumutoze inyishu n'ingoga, hanyuma tubandanye dukora vya bikorwa duhamagarirwa n'amategeko y'igihugu kandi duhamagarirwa n'abene gihugu batwizeye bakadutuma muri iyi ngoro. Haciye hakurikira kubisikanya hagati y'uwahora arongoye inama nkenguzamateka hamwe n'uwahejeje gutorwa. Iyo nama nkenguzamateka ikaba yaciye yemeza 100% watanzwe n'umukuru w'igihugu ngo abe umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawontuye. Uwo nawe akaba yahora ari umushikiranganje w'ikigega ca leta.